Ntiharirizwa Tite, chef de quartier Gashare, zone Mivo de la commune Gozi, est marié à Sylvie Manirakiza et père de 3 enfants. Tite a suivi une formation sur la masculinité positive, ce qui a complètement changé sa vie. Jewe nitwa Ntiharirizwa Tito, nkaba ndi ku mutumba Mivo, zone Mivo, Gacimbiri Gashare. Jewe nkaba sanje njejwe gutwara Gacimbiri Gashare. Zino nyigisho zafashije ikintu kinini cyane. Sinari nzi kwakira abantu baje bangana banyitura. Baje sinabakira neza kuko inyigisho zizazumve neza kubera benshi banambwira ngo wewe ugiye mu gutware ukiri umwana mugabo nashiye sanga burya no gutwara binabikuriramo cyane sanga ngiye mu zo nyigisho nazo nashiye ndakubwenge bwishi cyane nubwo maze kwigiza nyigisho ubuya no haca avuga ati none Tito ninde yamuhanuye ko twamuzigasika kimeze ati byo ntibayabyize he nababwiye ati nk'abahara bambaza tibuga twebwe hari inyigisho twagiyemo bita ubugabo nyabwo batubwiye ati izindi nyigisho ati ubugabo nyabwo camubwira muje hamwe mugire agashira hamwe muzoza amahwaniramwo kubera iki ngo habagabo benshi bahohoterwa n'abagore bahohoterwa mu rugo. Avant la formation, Tite était un homme de cabaret. Il se bagarrait constamment et battait même sa femme. Pour lui, comme pour nombreux hommes au Burundi, les tâches ménagères étaient strictement réservées à la femme et encore moins garder les enfants. Rwacu nyinshi ntazumva ahico kintu ntari bwatahure cyane. Cyane hari bwatahure sinari nzi yuko urugo ari rwa babiri. Sinari nzi yuko kwigungira ko ari icyaha mu muryango. Ntazi mu nyigisho sinari nzi yuko ujya guca gutanga inyigisho zihera hehe zihera mu muryango wawe cyo gutuma ashesanga inyigisho ari nziza cyane ahubwo inyigisho twanagisaga nyinshi twagiyemo yuko twojana n'umudamu nawe agakurikiza ugasanga umudamu akazahanura abagenzi we nanjye nkaza ndahanura abagabo banje byagwanya nk'uko kuntu beza baritwara nabi. Mbere yuko ahinduka nyene twari tubanye nabi cyane gose nta kintu na kimwe twumvikana ko nta n'ikintu na kimwe yafasha hageze ku bikorwa ahubwo mvuze ngo dukore umenga nyene sinzi n'ikintu ndamubwiye icari ico ubwo izo nyigisho amaze kuzumva ndamaze kubona ikintu ahinduka ko niyo no ndamubwiye ati dukore uko unyi akabona ata mwanya afise wo kuza kumfasha atuma abwira umuntu tugenda umufashe ndaguhemba nkaca mbona ari ikintu yahindutse icari ico. Impindukanya mukuru nuko nyene mbona nyene kabisa byose tubifashanya kandi no mu rugo tukabyumvikana nkabona tubihurije. Ufaso ni kibanza afise ni ciza cyane kubera sintanamida mu kinga mu by'iwanje mu by'umuryango byose ngiza kwimwereka byose uko byose ni byatwese si bya mugabo umwe ni by'urugo. Naho dufite agatongo gatoya twakarima ko kangana twaronka aho gukotesha twakotesha kugira iki turonkeza nyungu z'umuryango ari nitwo twabase ducagwa akavuga ati mwana kinya gashambara tumwambika kakava mu rugo nyene twakivuganye cyose. Uturorero twikorwa duhora dufashanya mu rugo nyene ni nko kurima nyene nk'akazinga dufise nko kuvuga nyene tugura iki inyi nkabona arabyemeye tegwe tukigura ntagire n'umwe ahisha uwundi aho yobagiye hariho cy'icyo yobakuye y'icari ico. Aujourd'hui, grâce à cette formation, Tite est un bon exemple à suivre dans sa communauté. Sa femme est épanouie dans leur foyer et ils s'entraident dans tout à la maison. Kibano akarero keza nabanza gushikiriza kubera jewe bavuga ati maze gutwara mwashaka kumva mu ijoro njyamye isa yose njyamiye jewe bahita badodora ugize ikibazo cyose nta mubanyi n'umanyidogera ntaba wese avuga ati uwo muntu icamwe nta mwakizi naho ndavuga ati ninyigisho twirigwamo
duhana ahubwo nawe baza ndakwigishe ibyo utaramenya nawe ndabikwereka inzira naciyemo nawe ndabikwereka inzira naciyemo ugira iki twitunganye mu rugo twese bahora baza nyine bakambaza nanjye nkababwira ati twe byifashe uku unyi inyigisho yoba yaragiyemo by'uko yahora ari mbona yarahindutse none namwe nk'ubu yaba byokunda nawe ko bobaza nabo bukungene bohinduka bobajije nabo bagahinduka. En qualité de chef de quartier, il a les compétences requises pour résoudre les conflits pacifiquement, sans blesser les plaignants. L'entourage est satisfait de la transformation de Tite et le considère dorénavant comme modèle à suivre. Impari dukunda kubona mu ngo n'amatati yo mu nzu nk'abagabo n'abagore bagashwana canke amatati y'amatongo. Iyo dusanze ari amatati twebwe twemerewe gutatura turayatatura, tubonye naho ari yaturengeye duca tuyarungika hejuru. Mu bisanzwe hari igihe n'abagabo baza aribo baza kuturondera bivanye n'ingorane bafise mu rugo. Iyo haje rero abagabo bica bitworohera kubashikira kubera abagore bo tuba twiriranwa tugaca dutumako abo bagore nyene bene kugira izo ngorane tukababaza ati mbega bijya bintu twumvise urya mugabo wanyu yaje kutubwira vyoba bimeze gute, tukabanza tukumviriza uwo mugore wenyene hanyuma twumvise ivyo umugore atubwiye tugaca tugenda tugakoranya kuvyo umugabo navyo yatubwiye nkaca ndabashira hamwe nkababaza neza ati izi ngorane kubona zarinze kugera ino vyagenze gute. ntaje mu nyigisho nigira umugabo w'ingangari umugabo ubu namaze kubona yuko umugabo nyawe atari kwerekana inguvu atari gushwana ahubwo umugabo nyawe ari uhanuza. Bwa mbere nisaba ndi mudandaza nyine akabati ko mu isoko turaduka umwe agakwega ajaniyo undi agakwega ajaniyo baromba abagabo ko twamituye hagarati ko bibaye uko umuntu mbere nabi ndahebye umuje gihigundi makofi yarabaye gose none wumvise ngo umugore murakwiba bitukubita kana we nyene umukubise niho rero abana kwiba cyane aja kwiba cyane uko aba akubise ko nimba yanyivye bitanu nango manje 200 cyangwa 30 mbaye bwabo abo havuye ugiye gusesagura itungo ry'umuryango. Akamaro k'umugabo nyabwo nka muri zone mivo kuva tumaze kuronka inyigisho twaragiye turazigisha buke hama zarafashije benshi kuko benshi nibatahura ubugabo nyabwo ico ari cyo kumvo izi ni kuvuga bo barashobora kuba bafise imigenzo yuko ikintu cyose umugabo ari we agitegeka mu rugo atigeze ahanuza, ariko aho bamariye kuronka inyigisho z'umugabo nyawe byarabafashije kuza barahanuza mu miryango bigatuma ingo zahora zisambuka zidasambuka, kuko iyo umugabo agiye kuza arakora ibintu byose kuganga kiwe atavugana n'umuntu wubakanye biratuma mu rugo hasambuka. Icyo cyaratumye rero bahinduka kubera ko bahanuza. Hano mu mivo akaroro twobaha turafise umudo quartier wewe yarafise ukuntu yarafise imigenzo yiwe yakuranye yuko yashobora kuba kubita nk'umudamu wiwe canke yatamuhira ugasanga ariko atunganiza umuntu aje kumwitura agatangura kumubwira amajambo yuko umenga ariko aramwirukana aho kumwereka yuko yomufasha. Ivyo byaratumye rero amaze kwiga ubugabo nyabwo byatumye ahinduka. Ubu rero iyo bamwituye abantu baza bavuga ati nukuri nituzi ingene yahindutse, cyo cyanyeretse yuko ngaha muri zone mivo ndongoye abantu bose bagiye kuzohinduka, kuko nta kintu na kimwe gihari wovuga ko cahariwe gukora umudamu. Ivyo rero yatuma mbona yuko abantu bose bazohinduka mu gihe bomenya umugabo nyawe icari cyo. Grâce à lui et à ses conseils, les hommes de son quartier commencent à abandonner les mauvaises vieilles habitudes et à devenir eux-mêmes des modèles de la masculinité positive. Akamaro k'inyigisho z'ubugabo nyabwo
ni kenshi kuko nk'uwo Tito ataraja muri iyo nyigisho urumva ko yavyiyemereye ati naje nari inkara ariko kugeza ubu yaroroshe kubw'izo nyigisho akamo